Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye, mwebwe mwese mukurikirana ivyigwa bica mw'ishure ry'abarundi bose. Tugize iminsi tubona amakomantere y'abantu bamwe bamwe bakurikirana ivyigwa bica ngaha mw'ishure ry'abarundi bose, bakavuga yuko ivyigwa tuba twashizeko bimwe bimwe batavyumva, ibindi navyo bakavuga yuko usanga ijwi riri hasi gose, bakadusaba yuko twoduza volume canke tukongereza amajwi kugira ngo vyumvikane neza. Abandi nabo bakavuga bati muraraba neza, urubuga bashobora kuba bararupirase canke bararuhakinze. Abo rero ni ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande mbere abenshi bagashobora kumva neza atangorane ivyo twashizeko. Tugerageje gusuzuma rero mu buhinga bwacu, iki kibazo twasanze kitava iwacu, twasanze kitava kuri YouTube. Ikibazo twasanze kiri mu matelefone y'abo bantu baba bariko baradusaba yuko twoduza amajwi canke twokosora mu buhinga. Muti kubera iki? Ivyo ntibiva kuri YouTube, ntibiva kuri twebwe, kuko nk'abantu 70% bumva video neza, amajwi atomoye neza, amasanamu aboneka neza, abantu 30 nabo kwijana bagaca bavuga yuko bitumvikana, bafise ibibazo vyo kumva amajwi canke ama image ataboneka neza, canke harimwo ibintu bisuma. Aho ikibazo ntikiba kiri wacu na gatoya, ikibazo ntikiba kiri muri YouTube. Ivyo vyerekana yuko ikibazo kiba kiri mu matelefone yabo. Ikibazo cavuye iwacu, nta kuntu bamwe bovyumva abandi ntibavyumve, ntivyokunda. Ikibazo kiri iwacu bose ntibovyumva. Muri aka kanya rero nagomba turabire hamwe ukuntu twokosora ivyo bibazo. Dufashanye turabe yuko izo ngorane zohera, kuko biratubabaza mu gihe abadukurikirana batubwiye bati ivyo mwashizeko turagerageje kuvyumviriza, gerageza mukosore, twagerageza kuraba tugasanga ingorane ntiri wacu. Rero biratubabaza cane, nico gituma twavuze duti reka dufashanye kugira ngo ingorane twitorere umuti. Ubwa mbere reka mpere kuri uyu yikemuriye ikibazo. Muri komantere yanditse avuga ati birashika naje hari video yanse kuvuga kuri YouTube. Iyo video nyene ndayivugije mu yindi telefone ikavuga, kandi mw'iyo fone iyo video yanse gukoramwo, naciye mpindura nshiramwo iyindi email. Mpejeje kuyihindura vugije ya video yaciye ivuga. Yavuze kandi ntigeze mpindura telefone, nahinduye email gusa. Arangiza avuga ati n'uwundi muntu rero ashobora kuba afise ico kibazo, nahindure email, kumbure birashobora gukunda. Voilà, mpereye kuri iyi ntahe y'umuntu, telefone ya smart yose ibifise email. Hariho abatabibona mugabo niko bimeze. Umuntu wese afise telefone ya smart ibifise email. Rero mu gukonfigira canke mu gushiramwo iyo email, hariho ibintu vy'ama restriction usanga warashizemwo utabizi, canke ababigushiriye muri telefone, ababikonfigiye, abavyinstaye barabigize wowe utabizi.
hariho ico bita mode restreint canke konte supervise canke konte professionnel scolaire. Ivyo rero ugasanga hariho ibibroka audio, ibibroka audio ya video, iyo audio ntivuge. Mu gihe telefone ifise ico kibazo ca configuration, bica bisaba yuko uhindura email. Voilà, uhinduye email ibica bigenda neza. Ni nkuku ubu yagize. Iyi rero ushobora gusanga ari imwe mu ngorane telefone yawe yoba ifise. Simvuze yuko ari ifise, ariko woraba yuko atarico biriko biravako. Ica kabiri gishobora gutuma ijwi ritumvikana canke risuma, ugasanga riri hasi gose, aho bamwe muri mwebwe batubwira ngo duza volume, amajwi ntiyumvikana neza. Bishobora kuva kuri iyi ngorane. Raba neza muri telefone yawe volume, hariho ico bita volume media. Voilà, iyo volume media iri hasi gose, ukuvuga ngo yaba YouTube canke kuri Facebook canke kuri TikTok, wumva ijwi riri hasi cane iyo uriko urumviriza video canke audio. Uca wiyumvira ko kumbure iyo video ariyo ifise volume iri hasi, kandi atari vyo, telefone yawe ariyo ifise akabazo kuko volume iri hasi. Twagomba rero tubereke ingene uduza volume ya telefone yawe, amajwi akumvikana neza muri video uri kuraraba kuri YouTube. Nagomba tugerageze turabire hamwe iyi ngorane. Hariho abatumva amajwi asohoka kumbure kubera settings zabo zitameze neza. Aha cane cane hariho icitwa volume media. Volume media kenshi hariho abaja kuri YouTube canke ku zindi mbuga bakaja kumviriza bagasanga ijwi riri hasi gose. Bamwe twama tubona batwandikira ngo gerageza muduze volume, ijwi riri hasi gose, kandi video twayikoze neza, abandi bariko barayumva. Rero mwico gihe ingorane ziba ziri muri telefone ya wewe uba uriko urumviriza. Reka rero turabire hamwe ingene woduza volume media. Okay, tangura katurabe, tangura ufyonde volume, duza volume nkuko bisanzwe. Udugije volume nkuko bisanzwe haca haza akantu kera, murabona karimwo utuntu dutatu. Utuntu dutatu ngenda dufyondako, ndadufyonzeko. Aka kantu kanyuma gahereza, akantu kanyuma gahereza aka kumbure uravye uza gusanga kari hasi. Iyo rero kari hasi uduza volume ukagira uko. Donc iyo kari hasi, akarorero, iyo kari hasi nkuku, ahanciye nja kuri YouTube nza gusanga donc ijwi riri hasi gose. Reka nje kuri YouTube mwumve. Voilà, mwumva yuko ijwi riri hasi kan. Voilà, aha ni hamwe muca mutubwira ngo duza ijwi, ngo video ngo ntiyumvikana, kandi tuba twayikoze neza. Alors kugira ngo ubikore neza, tuja hariya muri ya volume media, ugaca uduza volume. Ngo hari itariki indwi z'ukwezi kw'icumi, aho umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote y'Ibujumbura rukwiririkanya Onesphore yaseruki, aho uhejeje gukemura
ico kibazo. Mu gihe telefone bifise ico kibazo uhejeje kugikemura. Donc abenshi rero murabe yuko telefone zanyu volume ya media itari hasi. Ico ni iyo ni imwe mu ngorane zishobora kuba telefone yawe ishobora kuba ifise. Ingorane ya gatatu ni mode des écouteurs bloqué. Ngaha telefone yawe ibifise akabazo. Iyo yumva umengo muri telefone yawe harimwo ama écouteurs kandi ata ama écouteurs arimo. Uraraba rero yuko akantu k'ama écouteurs kaya kamenyetso k'ama écouteurs kataba karimwo ngo gahave gatanga ubutumwa muri telefone yuko harimwo ama écouteurs, kuko amajwi acagenda nkayagiye muri ya ma écouteurs wewe ntubukiyumva ntabagisohoka. Rero telefone ibifise ako kabazo. Inyishu icibiyahe mu gihe telefone iriko iragorana muri ubwo buryo ucuyiro rodemara rero telefone nukuvuga ngo telefone mera nk'ugiye kuyizimya uyirodemare. Mu kirundi reka mvuge nti ufyonde kuri kaya kantu gatuma isubira kwiyatsa yonyene wara. Mbere iyo ukoze nk'uku ukayirodemara hari naho atabari iki kibazo gusa, hari naho n'izindi ngorane uba utabonye zica zivamwo. Ikibazo kigira kane, ushobora kuba ufise telefone ya kera. Voilà, iyo telefone ya kera rero ugasanga kugira ngo bikunde cane utegerezwa kuyirodemara nkuko duhejeje kubivuga, canke naho ugasanga hariho agasaho kitwa cache muri application ya YouTube ugasanga karuzuye. Iyo rero kuzuye ako gasaho mu gufuta ibirimwo bituma telefone iremuruka igasubira gukora neza. Reka tubereke ingene ufuta ibiri muri cache. Jangaha muri settings canke muri parametre ufyonde, hanyuma ufyonde ahari apps bisigura application. Ndizera yuko kaboneka neza. Voilà, aho ufyondako rero. Umaze gufyondako haca haza ama application menshi ari muri telefone yawe, ucumanuka ugashikira ahari YouTube. Voilà, ufyondako. Ufyonzeko murabona ahantu handitse storage. Uhejeje gufyondako haca haza aya majambo. Murabona ijambo cache. Iyo jambo cache ucurifyondako. Urifyonzeko haca haza clear canke delete. Uhejeje gufyonda haca haza 0 GB canke megabyte. Voilà, aho uhejeje igikorwa. Aho rero uhejeje gufuta iyo cache, ibiri muri iyo cache ucusubiruka rodemara telefone canke igasubira kwiyatsa telefone. Canke naho ukabanza ukugara YouTube ugasubira kuyugurura mu nyuma. Ivyo navyo birafasha. Ica gatanu gishoboka ko gitera telefone yawe ntuheze ngo wumve audio canke video ngo yumvikane kuri YouTube, nuko uba ufise connection za internet mbi. Ariko ivyo navyo bimara umwanya mutoya. Mu gihe telefone yawe iri kwirarondeza ama connection ata kintu na kimwe cumvikana, mu mwanya mutoya irose amarezo biraheza bikumvikana. Mu ncamake rero, mu gihe usubiye kugira iki kibazo ukumva ugiye kuri YouTube amajwi ntasohoka, ukumva ibintu biguma bisuma, ubwa mbere ikintu wokora, banza usuzume neza muri telefone yawe yuko volume media
imeze neza, iri ku rugero rwo hejuru, itari hasi. Ico ni kimwe. Iri hasi yiduze. Ikigira kabiri, raba yuko Bluetooth itari connecte muri telefone yawe. Voilà, iki naco kirashobora gutuma telefone idashobora gusohora amajwi neza. Deconnecta, kuramwo connection ya Bluetooth. Ikigira gatatu, rodemara telefone yawe. Mu gihe ubonye izo ngorane zisanzwe gushika, rodemara telefone yawe isubire yiyatse. Voilà. Ikigira kane, futa ibiri muri cache, muri kagasaho ka cache hariya muri application ya YouTube. Telefone yawe ishobora kuba yaruzuye muri kaya gasaho. Ikigira gatanu, mu gihe ubonye uri kuragira izo ngorane, gerageza uhindure email yawe. Voilà. Ukoreshe iyindi mu gihe wowe uyifise. Kandi ntibigoye no kugora, urashobora umuntu ntategereza kugira email imwe. Ufise email imwe urashobora gushiraho canke gucreya iyindi. Ica gatandatu gishobora kukwereka yuko telefone yawe ari ifise ikibazo, nimba ufise umugenzi ari hafi yawe ugakoresha telefone yiwe, ukaja kuri YouTube, wumvirije ukumva bisohoka neza, menya yuko telefone yawe ariyo ifise ikibazo. Ahasigaye kubitwerekeye twebwe, video tuba twasohoye ibimeze neza, amajwi aba yasohotse neza, eka mbere n'amasanamu aba yasohotse neza. Niwaja kuri YouTube rero ukumva amajwi ntiyumvikana, ntupanike, ntiwiyumvire yuko ibikorwa dushirako babihakinze, naho bishobora gushika, mugabo nibaza yuko bishika gake. Banza urabe yuko telefone yawe atariyo ifise ikibazo. Banza ugerageze izi nzira zose tukweretse, hanyuma kumbura ivyo byose vyanse, uheze utware telefone yawe ku bafundi bashobore kugufasha. Reka rero dusubire tubashimire cyane kubona mwitwararika, mwitaho, mufise inyota yo gukurikirana ivyigwa bica mu ishure ry'abarundi bose. Iyo muriko murataka muvuga yuko mufise ingorane ko ivyo twashizeko bitumvikana, natwe ntibiheza ngo bituryohere, dutegerezwa gusuzuma ico kintu coba cabiteye. Ntitwifuza ikintu cose cobandanya kitunyaga umunezero, kuko uwo tumaze kunyagwa urahagije. Ikintu cose mubonye kitameze neza, yaba amajwi, yaba amasanamu atameze neza, muvyandike muri commentaire canke mutwandikire kuri iyi nimero twamadushira muri video, kugira ngo ufise ikibazo wese dushobore kumufasha. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.